Manjaro turayegamira nirari turazica koma nirugwa maguru. Ugaca kigoma. None aho nda umviriza muri abantu babashinga ntahe vraiment abantu babasore binjyamunye. Mufu umukobwa vraiment nta nisoni. Uyu muzi nisho nk'ibisanzwe none se ayo madidane muri make na wewe ukimubona wahise umenya ivyo mupfa ivyarivyo sivyo? Ya. Wahise bimenya ivyo mupfa. Nashoye kubitahura rimwe na rimwe ariko ntacyo mbona bije gushikako. Akuyangana ku mwana nataye. We urazi kuja gukorera Tanzania ugataha utanye ibintu vy'umudemu ugatusanga umuntu afisa gora babiri ngo yarinjiye. Mukama wa. Umviriza ndabwira. Maze umviriza. Biye yuko ukurusha ibijumba gutwara imba. Nta bitumbu ndusha. Tekana gatoya. Bakunze ba Mr King Samuel Official mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mu wese aherereye. Uyu munsi rero nzanye video kandi ndizera ko iyo video iza muza kuyikunda nk'ibisanzwe. Nk'ibisanzwe murabona turi kumwe n'abatipe babiri, abatipe mubona ko bari serious sinzi ariko ngira baraduha show mu kanya ntangorane. Birazogenda neza. Hama nk'ibisanzwe je nariko nditemberera mpura n'uwo mujama arambwira ati afise ikibazo afise inkuru donc afise show. Rero abiba ngombwa ko turondera uyu mugabo mubona turi kumwe hano kugira ngo turyoherwane nawe. Ariko nkuko bigaragara je yambwiye ikibazo ciwe, yambwiye muri make ibibazo afise. Rero nk'ibisanzwe nashatse ngo tubivuganire hamwe n'uyu muvandimwe we kuko ntibameraniye neza. Frere ndakora mu kije cambere kuko wewe dusa nabamaze kuganira ariko wewe niwe tutaraganira vyinshi. Ndakora mu kije amahoro cyane. Meze neza. Je meze neza sinzi nawe ko meze neza ndabona ibintu ni sawa. Je ndi fresh kabisa. Hama byagutunguye kubona twakuteye surprise ngahe wawe ariko nta ngorane ndizera ko n'amahoro nta kibazo ndibaza nta bintu byinshi bitugenza nk'ibisanzwe. Rero jewe nariko ndatembera mu kayira campura n'uyu mugenzi wawe n'umugenzi wawe sinzi ariko yambwiye ngo hari ikibazo mufitaniye ariko bantu b'Imana ni ibintu bidasanzwe ngo hari ikibazo mufitaniye we nawe byanse kumukemura. None se nta kibazo muba mukiri hagati yawe no ko wewe yambwiye ko hari ikibazo gihari, we nta kibazo wowe uzi gihari kiri hagati yawe n'uyu muvandimwe wawe? Ya wavuze ko mwaje kuntembera ngo no gufite ubwoba ni chapu. Ndashaka gufite ubwoba kuko maze kubona abatipe baje baguciye ari babiri kandi harimo umuntu mufitanye amadidane. Cyo gucu wibaza ko uri police aho uyu muzi nisho nk'ibisanzwe. None se ayo madidane muri make na wewe ukimubona wahise umenya ivyo mupfa ivyarivyo sivyo? Ya. Wahise bimenya ivyo mupfa. Nashoye kubitahura rimwe na rimwe ariko ntacyo mbona bije gushikako. Ntacyo biza gushikako. Hama nk'ibisanzwe reka tumanze ngende nakira umwe kugira ngo bigende neza. Bro, ikintu ushaka rero sikindi. Nshaka kujya kuntu wandondeye wabimbwiye ngo mupfa umukobwa ngo mupfa ibiki. Ndashaka rero ubivuge neza idonido kugira ngo nyambari bihere nyene kugira ngo ndabahuze. Urazi ko donc ahari abagabo ntihagwe bara nk'ibisanzwe. Nimuzo have mufatana amashati canke ngo mujyana amenyo bihere. Nshaka rero uvuge neza muri make nsubiriramwo bimwe wambwira haturi hariya kwibarabara. Ubivuge neza kugira ngo bigende neza hama ari kubahuza ndabahuze. Ejo ntimuzojyana amenyo mwibarabara mufu buntu bw'ubufuti butagira ifatiro kandi muri abahungu vraiment bona boko bakiri batoya vraiment basa neza nk'ibisanzwe. Cyugene nakikubwiye uwo muhungu dufa umwana nta kindi dufa kandi arampumuriza mutima ry'amwana we wanje. Gusuwa afisa abagore babiri gace bintangaza agomba kongera ko n'uwa gatatu mumbarize iki bituma cyo tumaza ku mwana we wanje. Je nicyo cyonyene mfise nta kindi. Guys byukuri ibi bintu je mbona ukuntu jenza kubikora kuko ari ibintu ukiyumvira iyi ni comedy n'abantu nyene bari serious bimeze gute. None bro wewe ariko aragusaba ko uwo muvira ku mwana, none si uwo mwana
uwo mwana avuga ni umwana muto ni umwana w'uruhinja ni umwana bwoko kinsobanura uwo mwana neza wari kugira ngo biryo we ntibabitahuye ubu ibintu byarahindutse bashaka kubwira ngo ni umwana mugabo usanga umuntu afite amatayimani ni umwana w'ingidi apana urujya ruyoya bakirera hoya ni umudemo w'iwanje bazi umushyeri w'iwanje mu majambo make nkeneye amuveko none karashize ingani muri abahungu vrema mufu umukobwa nyene bro none amatwi ansumira ngo wewe ngufise abagore babiri ako kantu niko canke se wapi oya kecha gicho mufitani dida n'umuntu aribwira vyinshi amajambo amenshi muri we wapi nabo fise abagore babiri oya ahubwo ashoye kwiyumvira ko ndubandi n'umugabo ahubwo si n'umugabo sifise ntabwo ufise ahubwo kuba umugabo ndumugabo mugabo gusa sifise urugoma none ko nzi neza uwari umusore kandi ndabizi neza ko ari umusore mugabo nawe amatwi ansumira ngo urafise umugore mugabo kantu k'abagore babiri ndakumviye ngaha nyereje ntako narinzi ngo ufise umugore umwe none uwo mukobwa avuga mupfa nivyo nyene muramuva bimeze gute ya mu bikozi urabona ko je ndi umustar siko kandi ikintu cyambere twe abastar twashobora dufise umugore muhira ariko tugashobora gusohokana n'ubundi kugira ngo tugiye gufata hiti bivanye naho tugiye gutembera ariho muri uwo mwanya ariko umugore wose bagufatiye gukashorondera ubundi bareserve mukashobora gusohokana kuri binci ikintu gitahuritse guys jewe no kuri ibi bintu byanyu biriko sindiko ndabitahura na gatoya muri make wewe uvuga ngo akuvire ku mwana nkibisanzwe nawe ti uwo mwana wawe ndi umustar ntegerezwa gukora ikibereye nyene nk'umustar ndamusohokana nkibisanzwe none gabahungu ibi bintu byanyu ubona bizoherera he unatazohava hagira umwe ashobora kugira ikibazo bivanye n'ibi bintu nta bantu bagipfa abagore baruzuye muri abantu baba legend vraiment muri quartier bemera murashobora kugera kwibi bintu ngo mupfa abana mwana uzoronka uwundi murekera umustare King namvire ku mwana King yumvira umuntu afise abagore babiri ugasanga rwasikamwe imicaye ku muntu w'umusheri w'uwundi mugabo abana nabo barabuze nicyo barya namvire ku mwana no munsi bidakunda agira ico yovuzeko bro uburyo urabona rero ibintu ntibisanzwe aho niworeka umukobwa w'abandi akirenganira kuvuga ukagumana abagore bawe kuko urabona kuri kuramuvangira nari ryari umusore nawe n'umugore afise mugabo ufise babiri bro abo kintu gihari umutipe sinzi ko afise ubwenge nabaze yumvire kwanza mbese ujye umuntu bavugana bimeze gute ntabwo nasubire ku mugore wiwe abanza muhanure kwaza ujya abanyamwana wiwe abanza mwumvishe kuko ari umwana muhane amuhanure sha bro Jukuri je nduvye numenga ntibisanzwe na gatoya mugabo nk'ivyo ariko aravuga ntarira busema waho bwico wokora woreka kumuvangira nkuko nawe batakuvangira nk'ibisanzwe ankoro ko numva ngo muri nabagenzi mukorane ibikorwa bigiye bitandukanye vraiment cese numva ko ivyo bintu mubihagarara ko mwanya muremure aya ikintu gihari umudemu yamaze kwa agushimye mu bisigaye yaba yagaye uwo baye basanzwe bari kumwe kuko ubu imyembe mibisi iryo cyukusihiye ikintu cyambere yo natangwa gitahuri naho ubundi ho umukobwa yarankunze man kandi arazi ko ufise umugore cyo nibitangwa bitahuritse namenye bimenye kandi atuwe turi kumwe ahubwo azaze adusupport cyahuri sha cyo ibintu byanyu rero ndumva umenga ni ngora ndumva umenga ni ikibazo kandi aharera none wewe nk'icimviro cawe urumva uyu muhara babaye bro ihangane me King wacho ariko arambabariza umutima banacha kuniumiza bana umviriza yuko ukurusha ibijumba gutwara imba nta bitungundusha tekana gatoya wambwiye wampamagaye kugira ngo nze ndabahuze basi muyage umva mwampamagaye kugira ngo tuyage tukebuke twitonze ariko aranyishara kese ku mwana wiwe ntumenere imeza man umviriza ndabwira nabone cyaragufuta wewe baduhitera umunota nibaduhitera umunota Kilimanjaro turayegamira nirari turazica koma nirwa maguru tugaca kigoma none aho umviriza muri abantu babashinga ntahe vraiment abantu babasore binjyamunye mufu umukobwa vraiment nta nisoni
umviriza ndababwire rero basi twumvikane je twaje mu biyago tuze twitonze ntitwaje kugwana sivyo iyo batwaje kugwana ibi vy'amakamera ntitwari kwiko turanzana kameramani urabe ntihave bagirayo umviriza ndababwire ikintu kimwe muyage muza nawe wa muhunguwe urumva nawe we mbere ruko cyapicana mama reka umviriza byaruko cyapicana mama umva kandi genda baheba ndabiheba muragwana bakunzi bagurana mama umviriza ndababwire mu bahungu ndababwire manza rekurana kwanza manza murekurane nano umubono umviriza ndababwire mene wowe wihangana uzoro nkundi basi sivyo nakwihangana ku mwana nataye we urazi kuja gukorera Tanzania ugataha utanye ibintu vy'umudemu ukacisanga umuntu afisa gora babiri ngo yarinjiye yewe uje kunyamwaka ukamara umwanya munini twe ngaduma dufe mani hunizidi wewe viazi netwe kuri jaje ku Tanzania sha ibintu rero birandenze niko umva ni jambere mbonye abantu b'abahungu bapfa umukobwa vraiment je ndavye kuri mu Burundi abakobwa baruzuye sinumva neza ukuntu mwogwana mukeza aho mushaka no gusesanya amaraso mupfa umukobwa vraiment umukobwa mani umugore n'ikindi kintu akubwira ati ubushatungahusha umugore ubushatungahusha umugore hari ibintu mbere ugiye kuraba bitwenza gusumviriza ikintu nababwire ico je no basaba nk'ibisanzwe murabagenzi vraiment ntimupfa umukobwa ego we wanyituye urambwira ati ingo ugeruze kuduhuza nujya mugenzi kugira ngo ingorane ziri hagati yanje nawe zihere mugabo nawewe urumva ico dusanze ngaho office nakanyaro gusa nakangi kanatsinda kagaye afise ngo yikanga ngo afise ibijumbu ngo azontwara imbwa ego ivyo bijumbu tuzoberaba mbere na nyuma dusuye ko hahobiye mviza bro gusa ngico no gusaba wewe wogerageza basi izi ngorane ukaziheba reka umure kujya mukobwa ntaco bitwaye mufu mukobwa vraiment abakobwa baruzuye ni benshi umudada kumwe bavyari ivyo ariko nawe niyo kunda kumpemukira nicyo kunda umudada yamaze kumeza bakunze Mr King jewe nukuri yahongejeje naha gusa nk'ibisanze vraiment mvize ndabwire jewe ntuzosere kumpamagarira uburofa nk'ubu sivyo nyamba wabwiye ngo nze ngo ndabahuze ntimwari kuca muza muje kugwana sivyo kibabaza umutima gitsindura amaguru tuzobibona wewe tuzohura turi munye twahuye none bimeze gute none utabawe n'umushefu wiwacu nandi wakabona oya tubihagarike ibintu rero ibisigaye navyo muzobyaga bukebuke ntaco reka uwo mukobwa je nzobwena kandi urabona nzomuzana kuri kamera ndamubaze neza hagati yawe nawe uwo yahisemo kubera ibi bintu erega mwava muvishanya amaraso warabonye umuntu yohitamwe ikigabo tubihagarike basi tubihagarike ngo nibave bigenda uko tora bakunze Mr King Samuel ciao